Yesu n'umwami. Igice cya 49 mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96. Uyu munsi rero turabahaye kaze mu munsi udasanzwe, ni ku munsi wa Mungu aho tugomba dusenge kubwo y'amajambo tumaze iminsi turiko turumviriza, tumaze iminsi 6 yose turiko turumviriza kubeshwaho no kwizera. Abantu benshi rero babeshejweho n'ibindi ariko ijambo ry'Imana riratwemeza ko umugorotsi w'Imana azobeshwaho no kwizera, kandi niyo njorora ntazohimbara umutima w'Imana. Kandi nawe uri mu biyonjoroye mbagabanije kwizera, mu bavuye mu byo kwizera, mu bafashe iminenego kwizera, mu bafashe uko bigombeye kwizera. Ngira ndagusengere kugira ngo Imana ikongere kwizera, maze nimara kongera kwizera ikikongereza ikiguha n'inyishu y'ibibazo ufise. Hari ibibazo bikubakiye, hari ibibazo urimo, hari imitwaro ikuremereye, hari imitwaro ikurembeje, hari imitwaro ikugeza ahantu. Yesu agukorera ibigitangaza, Yesu akubera inyishu nkuko yama yabikoreye abandi, akubera umwami. Reka dusenge kubw'umutwaro wawe. Reka dusenge. Mwami Yesu, mwamugororotse, Mana nziza, Mana dukunda, ndagushimiye kubwa mwene data wamugiriye neza akaba yabonye kino gitondo ciza, igitondo cyo ku munsi wa Mungu aho benshi bari kwaritegura ngo baje gusenga. Mana ndamusabiye umwene data ngo umuharire gose, kuko yaragize ukwizera guke, yaragize ugukekeranya, yaragize ukutakwizera, yaragize ibintu byinshi bitameze neza bigaragaza kutizera, ariko no musarigaruye aragomba kuba uwizera, aragomba kuba ubeshwaho no kwizera. Mu izina rya Yesu Kristo Munyanazarete ndaguhamagaye Kristo kugira ngo umubere nyishu. Mana umubere umwami koko, ibyahise birengane, maze aronke bishasha vyiza wamuteguriye. Mu izina rya Yesu Kristo mubere nyishu mu bibazo arimwo. Eraba ariko ararondera visa, eraba ariko ararondera impuzu, eraba ariko ararondera inzu, eraba ariko ararondera binabiriya. Mwami urashobora kubimuha, kandi wowe ntutanga ngo uravye ku gitsure canke uravye ku butoni. Ugirira neza bose, nuwo mu cyaro mugirira neza, no mu gisagara ukamugirira neza. Mu izina rya Yesu Kristo ndaguhamagaye Mwami kugira ngo ugire icyo umukoreye, maze nawe azogushimira, nawe azogutazira, azokuvuga ku batakuzi bakumenye kubw'icubahiro cyawe. Mana ndizeye Mwami ko vyumvise kandi ko bikoze, ni mu izina rya Yesu Kristo Mwami n'umucunguzi wacu, amen. Ndahamagariye umuntu wese rero afise umutwaro, abona ati umutwaro tumaze tumaranye igihe kirekire canke naho ucoba atari igihe kirekire, ukavuga ati je uyu mutwaro ndagomba ko Imana ingira neza umutwaro ukire. Uzoze ku munsi wa kane, ku munsi wa kane turafise amasengesho tuzogira ku bantu bose bafise imitwaro, turafise amasengesho tuzogira ku bantu bose bafise imitwaro. Ni ku wa kane isaha 9:30 hajya ku ishengero rya Hope Church mu Kigobe, hajya ku ishengero rya Hope Church mu Kigobe. Turagutumiye, ni hafi ya Hopital Militaire, harabana naho bita kwa Gerard, akarabara kandi naho bita ku Mutoyi, ni ku Mutoyi Kigobe. Kaze cyane rero tugusengere, twizere ko Yesu aza kugira icyo agukoreye, kandi yama yabikoze byinshi cyane kandi kuri benshi cyane. Yesu aguhezagire, murakoze cyane. Afitiye Yesu mukinga zatiwe, ariba ibyiza gusa endaje nazumutima. Muhejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96. Urashobora kandi no kubusanga kuri Facebook yiwe canke YouTube yiwe. Ukaba wahezagiwe burungikire n'abandi.